abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYB show ibihe byose. The SYB show ikuzanira abarundi turashoboye na host Steve mu kivugo cya The SYB show mwaka 2014 tuvuga duti abarundi turashoboye. Abarundi hariho hose turi ibice byarebe byose ku mpande zose z'isi turashoboye uhereye kugwaruka cyangwa batama mu gihe twavuga ko dushoboye byose birashoboka. Rero turashoboye uno munsi muri iki gice turi kumwe n'umwigeme umwe afise ivyiyumviro cyangwa afise ibyo ashaka kuvuga mu kwerekana ko ari muri wa mugwi w'abarundi bashoboye. Tukaba turi kumwe ku murongo wa Skype nko twabibabwiye. Izina giwe arabibwira hanyuma atubwiye nigitumye yumva ko yoja cyangwa yogira icyo avuze muri cyagice cyo kwerekana ko abarundi bishoboye. Karibu cyane ugire ibyo ubwiye abariko barakurorera. Jewe ni Diane, abantu benshi banzi ku izina rya Mary Angelo, nkuye muri South Dakota ngaha mu gihugu cya Amerika, nkabandi umwe mu bakinyi b'amareresi azizo movie. Muri aka kanya ndiko mvugira kuri SYB show, nkaba ndabicishije ku murongo wa Skype. Waje hano muri kano gace twahariye cyangwe tuvuga duti abarundi barashoboye kugira ngo uvuge kubijanye no gufasha imfuvyi. Ufasha imfuvyi kubera iki woba wahisemo gufasha imfuvyi? Nashaka kubamenyesha yuko ku munsi mukuru wa Pasika twagize icyiyumviro jewe n'umuririmbyi w'umustar aba mu Burundi yitwa Elisboy yuko twosangira n'abana b'imfuvyi batuye mu gisagara cya Rumonge. Kuri uwo munsi hakazoba hagiye abantu batanu, harimo uwo mustar nyene ariwo yitwa Elisboy hamwe na Uncle Crazy hamwe na King Yanko akora kuri Radio Indundi hamwe na Rafael akora kuri TV presenter hamwe n'umukobwa umwe akina karaoke. Nkaba nifuje gutumira uwo wese ahari hose mu gihugu cyari cyo cyose haba mu Burundi cyangwa muri Amerika yuko yo dufata ku mugongo kuri uwo munsi mukuru wa Pasika kwifatanya natwe mu gihe abo bantu baro bagiye kuramukanya bongera bifatanya n'umunsi mukuru n'abana bifuje bari mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba nongeye shimira kandi nongera nkenguruka ku bantu bose bagize support bafashije kugira ngo shike kuri intambo y'uyu munsi. Nkabashimiye umukobwa yitwa Aline Vyuka, Esperance Anita hamwe n'undi mungu atashimiye kwivuga. Abo bantu nkaba nongeye ndabashimira kandi ndabakengurukira baragize akigoro kanini kugira banyereke nanje ko ndi umuntu cyangwa bakwiye kufata mu mugongo kugira tushobore kurira hamwe umunsi mukuru nabo bana bifuvye. Nkaba nongeye mvuga ku muntu wese ariko aranyumvira muri aka kanya cyangwa yo bari karandaba ngaha kuri SYB show ko hawe kaze kugira natwe adufate mu mugongo adusupportinge. Ivyo bintu biroba ku munsi mukuru wa Pasika. Kandi nongeye kubamenyesha nongera nababwira yuko bahejeje kujya hazoba igiteramo cyo kugira umunsi mukuru abo bana baro bateramisha gushika mu gatondo barohera isaha 3:30 gushikana mu gatondo. Ico giteramo kikaroba kibera kwa mwami hajya nyine mu Rumonge. Kwinjira n'amahera make cyane, amahera atarenze 2,000. So muratumiwe mwese mwifuza kuja kuri uwo munsi mukuru wo kwifatanya n'ugwaruka kwifugira uri mu gihugu cy'u Burundi abantu batuye mu Rumonge. Murahaye ukaze mwese bashinga nahe bafasoni gwaruka muriko muranyumvira muri aka kanya. Ntutinye nubwo goba urudora rumwe ntangorane ndakwakira kandi neza kandi nezerewe kuko urudora rumwe hariye rukiza abana batanu. Urumva abana batanu ko atari bake ku rudora. So nimba ufise icyo cyumviro nyakura tuyage. Ntutinye kabisa ngo goba urudora rumwe ngo namahera make. No ntutinye, welcome. Nkabandangije nongera ndabakengurukira ku muntu wese ari karambona cyangwa ari karandaba murahawe kaze. Urashobora kuntumira message urengeje kuri Facebook Mary Angelo cyangwa kuri Ndef Vision ukantumira message nyimba wifuza gusupportinga urahawe kaze aho uri hose haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu gihugu cya Amerika. Burundi abarundi eka nabo muri East African Community
muri the SYB show ibihe byose.